Kw'igenekerezo rya 10 Ntwarante umwaka wa 2021 mu nyubakwa za Foyer d'accueil niho hatangwa impapuro zerekana ko bakurikiranye ivyigwa vy'ishirahamwe Light Center Communication LCC mu mfunyafunyo kubijanye no gufata amasanamu. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umuyobozi mukuru wa Sense Bankumukunzi Nestor, uwaserukiye umushikiranganje wo gutumatumanako amakuru Chanel Sabimbona hamwe n'umuyobozi wa ABG n'abavyeyi bari baherekeje ugwaruka gutora impapuro zerekana ivyigwa bakurikiranye. Akabasaba leta ko yobashikira ahashoboka mu kubaronsa ibikoresho bipfuza. Yamenyesheje ko bamaze kuramura abanyeshure bagera kuri 191 b'abahungu na 75 b'abakobwa. Kandi muri bo hakaba harimwo abafise impamyabushobozi zitandukanye. Light Center Communication uko nabivuze yatanguye itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2019 umunsi wa imyaka 4. Bari dufise intumbero uko nabivuze ko duteze imbere urwaruka. Rero uwo mwuga wo guhenya amajwi n'amasanamu dusanzwe ukundwa n'abantu benshi ari kugwaruka. Akaba harimo n'abavyeyi bagiye baransaba bavuga yuko umwuga abana babo bawukunda, cabitamo yuko notangura kugira ngo ndabigisha kugwaruka. Harimo mwebwe muri ngaha, mbere si muri kugwaruka gusa, harimo n'abantu bakuze basanzwe bafise ubuzima, abana n'abuzukuru tumaze kwigisha. Donc ma génération amaze kwiga kubera ko twagiye kubwira ko byaba bikundwa, twasanze bikundwa kurusha. Umuntu wese amenyere kwiyungunganya, amenyere ukungene ashobora gukora akazi mbere n'inyuma y'akazi, gukoresha umwanya neza. Si ukuvuga yuko natanguye kino kigo kubera nabuze akandi kazi kandi nkora. Sanzwe nkora televiziyo y'igihugu imyaka irenga 12, ariko nabona ko mu vyo nagiye ndaronka ku kazi vyotuma bibeshaho nyuma y'amasaha y'akazi. Ari naco gituma namwe ndabasaba yaba ufise akazi yaba utagafise amenye ukungene yobangikanya agakora akazi kamwe, umwanya afise wundi akawukoresha mu kindi, ntacaja kwicara canke waje mu ngo yihutira akabare canke uri umujene ngo wihutire irigana. Rero uno munsi turamutse tuzana no guha amasertifika, amapromotion, harimo na promotion ya 2008 yarangije, hamwe n'iyindi ya 2019 izotangura itariki 15 z'ukwezi kwa 2021. Nuvuga promotion ya mbere ni promotion yatanguye mu bantu batandatu gusa. Ico gihe twari dufise ibikoresho, twarakota ibikoresho ndetse n'ibindi. Hanyuma muri aba promotion 2008 tukaba tumaze kwigisha urwaruka rungana n'amajana 294. Muri abo bahungu, muri abo amajana 294 harimo abahungu 191 hamwe n'abakobwa 75. Muri abo bonye harimo abafise amadiplome atandukanye. Amadiplome yose atangwa muri kino gihugu, nta diplome n'imwe itaraca muri Light Center Communication. Harimo mbere umwe wenyene yize école fondamentale, abize école secondaire 119, abize amashuri ya kaminuza 117, abafise niveau master ni 2, akaba harimo n'umwe afise doctora. Rero nagira ntumireho cyane abigeme yuko umugabo witaho kurusha, kugira ngo tukuri n'umugabo utanga uburyo bwinshi. Muri umwaka ugiye gutangura tuzarete mu 2021 uko mwayoneye gushika mu 2026, tuguye gushira cyane ingufu kubigeme n'abakenyezi kugira ngo tukuri umugabo witabirire.
bawitabiriye kurusha kuko twarabonye neza ko ari umwuga utanga uburyo butari buke. icyo nagomba gushikiriza ni ukubanza gukereza abantu bagize icyiyumviro cyiza cyo gufasha urwaruka mwebwe n'abandi batari ngaha kugira ngo uyu mwuga mushasha, novuga ko ari mushasha kuko burya naho tubona hirya no hino hari ababikora, si benshi bagira ibibakwe hamwe by'ukuronka batigira. rero kubanangira ndabatera agakuru gatonya. Yewe natanguye ubuzima muri domaine de l'audiovisuel no kumenyesha amakuru nkora muri televiziyo nationale. Benshi muri mwebwe mwari mwavuke kuko hari 1993. uwo mwuga narawukunze mugabo nkaburaho ndawigi. Tugiye muri reportage hagati mu gihugu narahendahenda abakameramani twaba turi kumwe bakanyigisha gukoresha kamera. Byari biri naho babyifuza gute nta handi wari ukubyigira, byabaye ngombwa ko ndabicisha muri iyo nzira kandi yemewe cyane. Ubwizo rero mwebwe mwatomboye mukagira ibibakwe dukoronka mugira umwuga, nagomba ndabakeze kandi kuko uyu mwuga ni ugusa n'umushasha ukomeje kubivuga, bivuga yuko nimwabikora neza mukabikora mubikunze mugoshiramwo ingufu ubwenge n'umutima, nta mpeka k'uyu mwuga uzobashikana ahantu heza. Ivyo ndabivuga nabyizeye kuko nk'uko muhejeje kuvyumva leta y'u Burundi uno munsi iraraje ishinga gusumba iyindi myaka yose yaheze ubuzima bwiza bw'urwaruka. Kira noneho nta n'ubundi vyogenze kuko imwebwe Burundi bwenge aha turi hari abandi, aha turi mwebwe ejo niho muzoba muri. Ni byiza rero ko mutegurwa, turabaremesheje rero uzobikora bishaka bishe ku mutima, nta mpeka ko bizogeraho bimushikanye. Ariko rero inzira yo kuvyiga yonyene kumbure dukwiye, yabasabye ko mugira vision. Ico nagomba nongere ko mukoze umwe wese ukwiwe muzocika karadoga ngira ngo bamwe benshi muri Kirundi muzoba umwe, muzoba muri Cunyakamwe uheza ngo nkawushika. Ariyo ni impanuro nagomba kubaha, mugende mugire udushirahamwe duto duto. Mwebwe mu bihugu byagwa n'ishirahamwe namwe mugenda mukiyungunganya, nimba ari promotion par promotion mukaja hamwe mukiyungunganya mugashinga ishirahamwe ryanyu. Iminsi ya mbere kumbure ntuzoroha amafaranga menshi, mugabo bizokorohera haba leta cyangwa abandi baradushinga n'ineza yo kwaduka kubashigikira. Nimba mugize ishirahamwe ririmo abantu 8 cyangwa 10 cyangwa 15, biroroshe kubafashisha kamera imwe cyangwa zibiri, izo nazo muzoheza mu zivyandi zindi, gutyo mugende mutera imbere. Wabona ko mwigishijwe n'ikigo kiberekuriwe n'amategeko, tuzoheza tuborohereze kumbure nta bintu byinshi muzosaba.